umubyeyi wacu je mfise ibintu bitatu nshimira Imana mu mwaka wa 2024 ugiye kurangira ninjira muri 2025. Ikintu cya mbere ndashima Imana kuba nkiriho, kuba nkigendagenda ubwo n'ubuntu bw'Imana, kandi abandondera ibitero bindondera ni byinshi naje sinarinzi yuko iyi saha n'uwo mwanya nohashika, ariko kubw'Imana yo ngaha umwaka wa 2024 ndawuhejeje naho utarahera neza ndaze nawinjiye mu wa 2025. Ikindi nshimira Imana buca ari kuri Noel kwa kabiri naje muri burakeye ndahaza inje buca ari Noel kwa gatatu imvura iragwa zimwe muvuga ibintu bikenewe bikoresha imvura iragwa iguye mu gatondo ndabura kungene noza gusenga mbyutse sanga bateze ibintu by'umwanda imbere y'umuryango. Sohotse uwari yaraye muhira, umushitsi yari yaraye muhira acara duze mu nyuma acana telefona, burya rero mvuye iyo ngahi wawe amaguru aravyimbye kandi numva umusonga urambabaje gose, ndavuga mu izina rya Yesu. Hirya yejo niwe yaciye telefona arambwira burya rero hajya nanka kukwitaba ndakubwira yuko nashitse, naciye mfatwa n'ingwara ubu n'ubu ndavyimbye amaguru no mu mavi biranja. Ndavuga ko ukabona bibandanije uzocuza ino ndakujyana mu masengesho. Bukeye gaho ndaguma ngaho ubu rero ndashima Imana ubu mwaka wa 2025 mu yindi myaka iheze na mwaka nari bwaronye imyambaro ibiri yo kwambara kuri Noel na Bonani. Nukuri ibi byose ndabishimira Imana yo muri Epantasi, kubera mu myaka nigeze njamo ivyo ndiko ndabona umugisha ndiko ndabona sinari bwawubone. Kandi ikindi nshimira Imana kuwa kabiri umwungere wacu yaravuze yuko hari abantu bagiye kwinjira mu mageragezwa, kandi ivyo bigeragezo muzohumure naco bizobagira. Amageragezwa natanguye kuyinjiramo ubu imbere y'umuryango basigaye baza bakahonona ibintu by'umwanda sinzi ejo naragiye mvuye ngaha muri burakeye musuzugure Farawo. Yego Herode sinabwiye Herode navuze ko ari none umunsi umwe banzaniye kera hari mu minsi heze rujya rushashe runini rwa Rambo murabibuka, guzuye imyanda yo muri toilette baragwegeranya baza baguyikoreye. Ico gihe hari ku munsi wa gatandatu twari twagiye ahantu ku maziko, hanyuma hari amajambo twavuganye n'ibindi twavuze, hari umuntu yari yatashe, hanyuma hari amajambo twavuze aho rero hari abarozi. Twaratashe tugeze muhira haza abarozi, nibaza ko barashika nka 20 cyangwa nka 15 baza bikoreye urwo rushashe. Burya ndababwira abarozi nabo bararushe, bariyumvire kurondera imyanda yuzuye urwo rushashe ariko umva hari amagoko asobayo kwera kwikorera imyanda niyo ukayijyana ku muhana w'umuntu atakindi kintu ugiye gukora. Bararozana ku muryango, bimwe barasiga ibindi bagumizaho, baremera baratota barabura n'ingorane. Bahejeje kubikubita ngaho barakinda bimwe byagutosha, ndabumva ndicara, umwe agakubita uwundi agakubita, umwe hariya uwundi hirya ibindi hejuru. ndabwira ati none ntimuraruha ngo nanje ntangure nabaretse, nimwaruha nanje murambwira nakumviriza ibyo ndiko ndababwira nkumva bariko baravugana baganira. ndavuga ati sawa nimuganire nanje ndaganira n'Imana mu mwanya. Mbonye batevye cyane ndavuga ati désormais murabona ngomba ndabacecekesha, rimwe kabiri gatatu muceceke mu izina rya Yesu. Ntabwo umuntu nimba ari umuduza ukuguru ntasubire kukuduza, nimba ari ikintu cyaco cyose gihagarare. Numva habaye agahwekere cyantangura gusenga rero ndakubita abazimu
numvise ibintu bitembagara nk'ibibuye, numva ibintu bicana ko bica kuri porotayi biduga hejuru bibomana n'inzu. Ndasenga mu gatondo negeranya bya bintu ngize ndugurura nsanga ni nk'ibiro nka senkana, ibiro nka senkana, aya kera ayumye mashasha yavuye muri toilette. Yavuga none bahamagaranye barayegeranya, bararushe nshafata umwanya rero sasa. Yavuga ataya ngomba kuyaturira, kandi uko naye amabisi ndayaturira, kandi ntumangura esanse iki kuguma utwenga. Nawe acarambwira ngo none wowe uri umuntu ki? Namwira ati none je ntumbona ngo watuyobeye, n'abayobeye hamwe n'abandi. Acarahaguruka ngaravuga ngo none burya ngo ntitwararanye, ngo rega twararanye. Acaravumbuka aragenda. Canibuka baje mw'iryo joro baraye ahantu, caravuga uzi ko ari mube ariyemeje neza ko ari mu bantu bamwe mw'ijoro, urumva bacanganikiwe. Senga Imana ucangabanuze. Amen. Aragenda yicara nk'ariya, ndatinda ndagenda ndamubaza ati ariko vy'ukuri mbarira, ajya amazira ntoki ni we wayazanye wowe usuku? Aratwenga, oya mbarira, rujya rushashe ni we wagwikoreye. Yatevye ariko aratwenga arambarira ngo rega ngo sinarumwe. Burya naciye mvaho ndagenda mbwira abandi bakoze b'Imana ati nakabera ndabonye ibitangaza n'utwumeze. Rero basuzugure, nusubire gushira umutima ku byo bariko baravuga, basuzugure wongere basuzugure. Rero je mvuye ngaha muri Burakeye kubera nzinduka inza ngaha muri Burakeye sinaye nabibonye, muga mvuye ngaha muri Burakeye nsanga n'ubundi babiteretse imbere y'umuryango. Sinavuze umwanda nyene bawutereka imbere y'umuryango. Ninjiye ndidoga ndavuga none mushaka kunyomora mugabo tunzobabanaho muri ibeshatu, kandi sinzimuka kubera umurozi cyangwa mwebwe muri ko muransuzugura, ahubwo nimwe muzimuka. Je ndashimira Imana rero ukungene ababanyi bungendera harimo nabo tuzindukana ngaha muri Burakeye, nibo baza kuvuga yuko nzindukira ku mupfumu. Kinangaje uri kuramvuga twese tugihurira ku mupfumu umwe. Nukuri iryo jambo bavuze yuko nzindukira ku bapfuma, ahubwo mugiye kumaramara mu bibone. Imana ihabwe icubahiro. Abantu nabo barancanze umugani w'ura muzindukana gusenga bakaca bagenda bakavuga ngo wazindutse ku mupfumu. Ore sana ndabahojeje ntibazi iyo basengeye ari. Yesu nashimwe. Amen. Nanje akazi karaka nimufashe kwanza manze nkomera amashimana. Amen. Nari maze indwi yose akazi kaheze ndongo umuntu ampindaro. Ejo yari nama yambwira ati uno musi uza guhiga ahantu urara, abo nari ntunze baraza kuza. Nje ndaza ngaha nari maze iminsi nza gusenga, Erika nsenga nari namubwiye ikibazo mfise. Ejo ndarira ndamubwira ati basi nimunkundire mumbwire ko norara ngaha mwisengero. Arambwira ati ntibikunda. Burya nanje ndagomba ngaho mugaransengera, arambwira ati genda wizere biraza gukunda. Inyuma y'amasaha 2 nagiye mbona umuntu antelefone ngo ko turaguhiga tukubura ku telefone ngo ingo warose akazi ingutangure gukora. Amashi menshi. Ariko rero nararondera nkabura cyane, bishyize none uko iyi telefone kajya telefone gatoyi, numva abakozi b'Imana bakora bavuga ijambo ry'Imana, niho naciye numva ko barasigura ku munsi wa Mungu cyanza gusengera ngaha, je gusengera ngaha. Hanyuma rero cyane numva ukuntu umukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana. Hanyuma ku munsi wa kabiri niho naciye nza umukozi w'Imana turabonana, acambwira afise ibintu by'inyatsi. Hanyuma rero maze kubuko nyene guhera mu kwa gatanu nko gushika mu kwa 11 cinararondera amafaranga nkabura, nkaraba organisation y'ukwezi kose yomaze gukorera nkasanga aho nyene ndi muri esheki. Maze gusengerwa Imana yakoze iki? Mu kwa 12
niho maze gusengerwa naciye mbona turi kumwe n'umukozi w'Imana mw'ijoro ndyamye shaka ibifadika bigaragara Imana yakoze wareretswe muri kumwe n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana bisigura kuba kumwe n'Imana maze kubona niho yaciye ambaza ikibazo ati umukozi w'Imana ati none ati habaye umuntu w'umugore ari afise umwana acarahukana acambaza ikibazo none uwo ababuze iki niho naciye nishura mbona mu maso wanje ko no kwishura ko kabuze inyenyeri ariko naciye nishura je nanje mu maso yiwanje naciye mbona inyenyeri umenga iramaditse ngako ruhanga iragarutse kuko inyuma y'iyo nyenyeri hari ibintu bifatika wari warabuze waronse je mu kwe 12 niho nabonye igitangaza niho nabonye shobora kuraba ukwezi kose maze kurondera nkabona amafaranga afatika kweri komera mashi umwami wacu Yesu kwa 12 nta kintu na kimwe arakora araronka ariko abonanye n'umukozi w'Imana amubwira ku bijanye n'inyenyeri ayibona igarutse mu mutwe kandi we icyo sa acaronka amafaranga muko kwezi nyene afadika Imana igarura inyenyeri zanyu abagabo niko kubohoka rero ni deliverance uyu mwaka wose uzohera inyenyeri yiwe yagarutse uzohera